Mwaramutse canke mwiriwe naho muherereye, umunsi tugiye kubabwira inkuru y'umunyeshuri yandikiye ibaruwa ry'urukundo umwarimu wiwe canke umwigisha wiwe. Ariko imbere y'ukwumviriza iyi nkuru ndashaka ndagusabe nimba utaragira subscribe uyikore kugira ngo uzohore ukurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne iminsi yose. Nimba waragize nawe ushireko j'aime, partage na commentaire kugira ngo ubisangize n'abandi babibone. Hari ibintu umuntu ashobora kumva ugasanga biragoye gutahura n'ibindi usanga n'ibindi ariko vyose tuba dukwiye kumenya ko gutahura. Akenshi ukumenyana kw'abarimu n'abanyeshure hari igihe bivamwo ubugenzi bukomeye na cane cane hakavamwo n'urukundo. Nivyo vyashikiye umunyeshuri yahisemwo kugaragaza urukundo akunda umwarimu canke umwigisha wiwe, abicishije mw'ibaruwa. Mu minsi iheze kuri internet canke ku mbuga ngurukanabumenyi haramaye inkuru y'urukundo yavuze ko n'abatari bake yatumye benshi batangara cane, bacika ururondogoro, iyo nkuru yavuze ko cane bituma benshi bayitangara cane. Iyi nkuru ni inkuru yabereye muri Nigeria, nubwo amazina y'abantu atashimye kuvugwa, ariko hamenyekanye izina ry'umwarimu yitwa Chioma. Umwigisha yahisemo gusangiza ikete canke ibaruwa ry'urukundo rikora ku mutima yandikiwe n'umwe mu banyeshure yigisha. Iryo baruwa yigaragaza amarangamutima canke ibishobisho vyinshi vy'umunyeshuri yari afitiye umwigisha wiwe. Uwo munyeshuri yandikiye ibaruwa umwarimu wiwe kuko yatinye kubimubwira amaso mu yandi. Nkuko mubibona kuri iyi foto y'iri baruwa yanditse mu Congereza, ariko twashimye kurishira mu Kirundi kugira ngo dushobore kuritahura twese. Mbega yamwandikiye ibiki, havugamwo ibiki? Iryo baruwa yamwandikiye rivuga ati: Aunty Chioma. Umwarimu witwa Chioma ariko yamwise aunty canke tante kubera yuko yaramwubashe, kubera yari umwigisha wiwe kandi yaramusumba, yakoresheje respect. Aunty Chioma, bishobora kubatangaza ivyo ngomba kuvuga, ariko ndibaza ko ijambo ryose mvuga naryiyumviriye. Umunsi wa mbere ndakubona kw'ishure, ubwonko bwanje vyasa nuko bwahagaze gukora iminsi yose ndakubonye biba bimeze nk'uko ndi kubona ibibatsi mu maso yanje, ubwiza bwawe buranyica seriously. Nubwo nkiri kw'ishure nifuza kuba muri kazoza umugabo atunze canke a rich man. Iyi kete yaramaye cane, inkuru yamaze imisi ivugwa, sinzi ko wararyumvise. Canke ndagusabira ugire subscribe canke partage kugira ngo uzohore ukurikirana ibiganiro vyinshi. Mbega hari indi nkuru wari umaze kumva, ushobora kutubwira muri commentaire uko uvyumvise. Bye bye.